Ibaze nk'ubu usanze kuri konti yawe ya banki hari ibihumbi 86,400 vy'amafaranga y'amarundi ashigwa ko buri gitondo. Ata muntu aguharura uko yakoresha buri munsi. Ariko ukaba utemerewe gusigaza namwe kuri konti yawe kandi buri ko hageze mu ijoro. Amahera utashoboye gukoresha neza uwo munsi wose aca akugwa kuri konti yawe. Biterwa n'ivyo uha agaciro. Nta muntu n'umwe ku isi abuze umwanya. Byose biterwa n'ivyo wahaye agaciro. Nta kintu na kimwe dushobora gushira ku murongo tudashobora gukoresha umwanya wacu neza. Nimba ari ryambere banye natwe, raba ufyondaho handitse subscribe hamwe nako gakengeri kugira ntuzohombe izindi nkuru zikurikira. Ibaze nk'ubu usanze kuri konti yawe ya banki hari ibihumbi 86,400 vy'amafaranga y'amarundi ashigwa ko buri gitondo. Ata muntu aguharura uko yakoresha buri munsi. Ariko ukaba utemerewe gusigaza namwe kuri konti yawe kandi buri ko hageze mu ijoro. Amahera utashoboye gukoresha neza uwo munsi wose aca akugwa kuri konti yawe. Woca ukora iki? Woca ubikuza ayasigaye buri munsi? Twese turafise konti imeze nk'iyi. Izina ryayo ni umwanya. Buri gitondo ukwandikira amasegonda 86,400 ukwiriye gukoresha. Buri joro amasegonda utashoboye gukoresha ni igihombo kuri wewe, kandi yose avanwa kuri konti yawe. Nta muntu n'umwe aguharura uko ukoresha umwanya wawe buri munsi. Ntushobora kongera ko n'isegonda rimwe kuyo wagenewe canke utire mugenzi wawe. Buri munsi utangura neza konti yawe yuzuye. Ariko buri joro konti yawe ikugwa ko umwanya wose utakoreshejwe. Nutashobora gukoresha umwanya uhabwa buri munsi kuri konti yawe, umenye ko ari igihombi wawe, kandi ntuzoshobora kugarura umwanya watakaje. Nta deni ry'umwanya ribaho. Ntushobora kwikopesha ku wejo canke kuwa mugenzi wawe. Umwanya ufise ni uwo nyene, nta wundi. Gukoresha neza umwanya wawe bizoterwa n'ingingo uzokwifatira, nkuko n'ubundi ari wewe uhitamwo uko ukoresha n'amafaranga yawe. Si ikibazo c'uko tudafise umwanya wo kugira ivyo dukora, ahubwo ni ikibazo c'uko dushaka kugira ivyo dukora kandi hari ibindi twahaye agaciro. Burya biterwa n'ivyo wahaye agaciro. Nta muntu n'umwe ku isi abuze umwanya. Byose biterwa n'ivyo wahaye agaciro. Nta kintu na kimwe dushobora gushira ku murongo tudashobora gukoresha umwanya wacu neza. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Nimba wakunze iyi nkuru, raba ukore like, unyereke ko wayikunze. Nimba naho utari bwakore subscribe, raba ubikore ufyondaho handitse subscribe mu ibara ritukura nako kakengeri kugira nzokwibutse ninakora iyindi nkuru. Nimba hari iciyumviro uwo duterera naho, raba ucandike aho muri commentaire. Wakoze kubana natwe.